Mana yacu nishimwe, turashimiye Imana Data wa twese twemereye kurangiza indwa amahoro, tukaba dutanguye iyindi tura amahoro. Muri iki kiganiro urufatiro rw'amasengesho canke urufatiro rwo gusenga, kuko twabonye ko gusenga ari byo biduha inkomezi, ko twabonye ko gusenga ari byo biduha amavuta, ko twabonye ko gusenga ari byo biduha intsinzi, biduha kunesha, tukanesha imitego ya Satani, tukanesha ivy'umwasi aba yateguye ku bugingo bwacu. Twabonye ko iyo dufise urufatiro rwiza mu gusenga bituma tubana n'Imana. Tugomba dusangira amajambo y'Imana ari mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 55 n'umurongo waho wa 6. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ijambo ry'Imana: nimurondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareka inzira yiwe, ugabitanya areka ivyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Mana ishimwe. Wavugishwa n'Imana Yesaya aravuga aya majambo avugishijwe n'Imana, aravuga ngo nimurondere Uhoraho. Aha turumvamwo ijambo murondere, murondere Uhoraho. Ikigira kabiri avuga ngo mumurondere bigishoboka kwabonwa, ngo umunyabyaha areke inzira yiwe mbi. Usomye kuri umurongo w'indwi beya avuga ngo kuko Imana ikunda guharira. Imana ishimwe. Imana yacu ni Imana ikunda guharira, kandi ikunda guharira abantu bose bayirondera. Umuntu wese ayironderana umwete, umuntu wese arondera mu nyonga hayi, Imana nayo iriteguye kumuharira. Mugabo urufatiro rwa mbere nukurondera Uhoraho, nukurondera umwami, nukurondera mu nyonga hiwe. Umuntu wese rero muri ino ndwi ndabipfurije kugira umwete wo kurondera Imana, wo kurondera Uhoraho, wo kwironderana umwete, kuko uyirose nayo iriteguye kuguharira. Iyo turavye mu mibereho y'abantu Abisirayeli, igihe Imana yatuma Yona kuburira abantu b'Ininewe, yaranse kuburira b'Ininewe, yaratinye aravuga ati abantu b'Ininewe batugiriye nabi, abantu b'Ininewe baratugoye, baraduhemukiye. Ibi bintu Imana imbwiye, Imana ikunda guharira, ndabizi izobaharira, none sinkwiye kubaharira. Kubera ko nuno musi Abisirayeli icivugo cabo bavuga ngo twebwe ntitwibagira kandi ntiduharira. Nico civugo c'Abisirayeli. Ariko kandi nubwo bameze uko, barazi ko Imana yacu ikunda guharira kandi igira imbabazi nyinshi. Imana yacu itandukanye n'abantu. None rero ndabipfurije kurondera Uhoraho muri ino ndwi. Nibisanzwe ivyo wagendeyemwo, nibisanzwe ivyo wacumuye, nibisanzwe ivyo wagabitanije, wewe gusa rondera Uhoraho nawe yiteguye kuguharira. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Mana turagushimiye kuri umunyembabazi. Harira umuntu wese abigomvye agaca bugufi, akemera kwitandukanya n'icaha, akimatanya nawe, kandi umuha umutima musha, ahindukire abo umuntu wawe washitse ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.